twicaye ahantu ugasanga bamfotoye bamurungiye ifoto umuntu anazi urinze ubona umuntu asohotse ahantu azwi hari abantu muzinanye amakuru atezo kugenda ugasanga muri telefone y'umugabo w'abakobwa bamurungikiye amafoto bari gusa ntibobura ega ni mwiza ahumva gucitsinga ko ari mwiza aho hano bandi mubi batandraga ndakubwije ukuri no warongora umugore batadraga zo bari mubi erega natwe nidupfa kwishofa ku burofa none nzobona ati shere tuze guhurira hahandi twigeze guhurira ibaze oya ucumubaza ngo ujye munsi warangyoye byo no byihanganira wewe ndabifurize ibibazo byose bihave musubize hamwe nta mugabo agukunda yagukunze kubera yaguhisemwe muri benshi none nigikatokora ku bwawe jebyo byo kuvuga ngo kudatora telefone y'umugabo ivyo birashika bivanye no kwingene mu rugo biba bimeze duhabara tubivuze ucufuwe none nubu baratumubwira David abize umuhabara rero nukuri umugabo ahereza telefone umugore wiwe uko ayishatse yubaho abo rero baguma bantoza ko murabe iwanyu mwe mwenye n'ubuzima bwanyu burabananiye murarusha baruhukira kubwiwawe murarusha mugabo muruhukira kubwiwanje polesa jendo mustari yandi bikenewe bikenewe kandi jora azi ko ntakunda guhena hariho uwubahuka kubera ko wamuhaye umwanya wo kubahuka byose birashika Imana ihezagira urugo rwanyu. Every story matters. Hello guys, murabumeze neza. Jenny twa MC Andy, iyi ni STV. Remember kugira subscribe nongera ndaguha ikaze wewe uri kuradukurikirana kakano kanya. Nkuko mubibona muri introduction mwamaze kubona umuntu turi kumwe. Yitwa Jojo ihuriro, mama Misi, mama ihuriro. Ibi bintu nivyo tugomba kuyagako. Icambere ihuriro TV hatuyoni sawa kabisa. Umezi make y'inyuma bari bamaze imisi kandi basubiye ku murindi bakora cyane, ariko ubu tubona ko ingufu z'ibikorwa vya YouTube bitariko biraboneka, ariko tuguma tubona batagase basa neza. Kumbure hari ubundi buzima buri behind barimwo, kumbure bashaka kubutubwira bikunze, ariko kandi hari amakuru dufise yo mu rugo rwabo ashobora kuba ameze neza canke atameze neza. Jewe ndayazana murazi ko je ntikawusha. Sasa ndabivugiye muri introduction byava bifu, ariko aho abakuze batahuye. Umugabo wiwe niwe mwene ihuriro TV canke ihuriro channel, yagira cako ibintu bitandukanye, hari ibiganiro, ama comedy, ama filme, yagira cako muri abantu bagiye batandukanye, ba Lavashe, ba Isaac, mama Isaac n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ni naho twamumenyeye na Jojo uko biri kose. Ndaza kuvyura n'aka histoire gato y'ikiko kingene yatanguye ari umukinyi birangira abaye umugore. Murazi ko bakunda kuvuga yuko abakobwa bubu bariziye babonye ahantu hameze fresh ni dawa barayizana, ariko wewe akabo mwishikira. Leo iyi ni Madame CEO inyuma y'imyaka hafi 4 nimba ni henze bagize mariage. Nk'ivyo ntiyarazi ko ndabizi, ndazi ni imyaka 4 iyo biringe ko amezi make imyaka 5 wavyaye utevye. Rero sawa turabisubiramo navyo niwanyi biyakabanga ko ari imyaka 5 kumva nagerageje kameme. So ivyo n'izindi sakuzi nyinshi ni ibintu mugiye kumva mu kiganiro cacu. Ndaguha ikaze Jenny twa MC Andy, nshobora kumbona kandi imbere ya kamera, ariko muranzi muri abantu banje je ndamubisa muri kino kibanza hama nkaje inyuma ya kamera nkamubaza turabana neza. Urahawe ikaze rero, nkabibutsa kugira subscribe kuri STV. Karibu mama yake. Zenda kwambike Michael kwanza. Nta gafuko ufise. Ihuriro zifite gukora kugiye uri kurakera rero. Mwe mu kazi kiwanyu ni ibintu byoroshe cyane kuko muri kumwe no mu cameraman biba bihagije. Ariko kenshi mu bintu by'amatimu haba harimo abantu barenze 5 nashaka kubura imishamirano. Kuko urabizi no ku ma eglise urazi yuko ntibabura ibintu bapfa. Umva gutunga abakinyi ni igikorwa gikomeye cyane, ikintu coroshe. Ni intambara nyene ugwana ikomeye. Hari gere bigucanga bigasaba yuko wagira pose gato wagira wipange gushasha. Nuko rebe bimeze muri akazi kacu. Amakuru dufise avuka ko wewe utakibana n'umugabo wawe, munayishi ngo muzungu wa ine. Yani wowe ufise chambre yawe, ndinjiye mu rugo aho ufise chambre yawe, afise chambre yiwe.
urumva ayo n'amakuru y'urusaku nkuko wavuze babavuga basakuza wewe kugira ngo twime umunwa canke tumenye ukuri kwawe mubanye neza n'umugabo wawe amakuru yo kwahukana n'umugabo wawe niyo canke siyo no comment aho uvuze no comment abafana ukuntu ndabazi biyumvira ko binyegeje bihari mubanye neza basi no comment uramukunda umugabo wawe sure umwana wanyu ageze mu myaka 3 irenga hafi yakarababa 4 utegura kumuvyarira kandi kana ryari cyangwa niwe atabishaka cyangwa niwe utabishaka ubu mu rugo ni kuvugana urashaka kuvuga ati je nshaka gukurikiza umwana wanje afite imyaka 5 cyangwa 6 cyangwa 4 numva rero twe ku rugero twavuganye ku mwana ni haragira ko tumukurikiza okay wo vyitwaramo gute niye strategy ukoresha kugira ngo iyo myaka 5 izohere atakibaye abandi basi tubigishe ubatwigishirize wo ufite experience yabo andi uracara umwana urarongo yashaka kakadakwigisha aba bafana nibo nshaka bigi yakungerageza sindakugerageje hariho systeme zo gucisha ubuntu ngaha hariho nibisanzwe birahari no kwa muganga barabyigisha ngo babizanye bifasha abavyeyi none sivyo wowe ukoresha iki uraharura uraharura ya uri si kana ko guharura ko kagowe none namburisha turabe ko arakagigene fise wa ntacyo reka tubyizere ibyo tubwiye ariko nimba nubwo uvuga ngo no comment buryo urugo yego je ndagwinjiyemo rutanandaba ariko je nyene nihaye byandavye ku ngufu ariko kubumbye no comment ndavyakirwa gusa nimvura iraguye ariko turifuza kumenya ni giki cotuma Jojo ahitamo kuba yemanga kuba muzungu waine n'umugabo wiwe nikosa nyabakijyo umugabo we yokora bikaba no comment andi jewe sindiko ndiyemera je ndazwi cyane muri iki gisagara ca Bujumbura na hano na hamwe nogenda ntibamenya ati Jojo ari hake winje no muri hotel baba nubwo nobesha umugabo simenye n'ingene bamuronka ifoto mbo hari igihe yazi abantu n'abanyarusako hari igihe mba namubwiye naho nagiye twicaye ahantu ugasanga bamfotoye bamuronkiye ifoto umuntu anazi urinze ubona umuntu asohotse ahantu azwi hari abantu muzinanye amakuru atezo kugenda kandi nanjye sindi umusazi mu mutwe ku buryo nogenda ahantu nzi ko hari abantu benshi dufate nko muri karaoke mbanzi ko neza kubonwa n'abantu abantu rero tugenda karaoke irakuryohera nk'iyo hoho numva ntameze neza irangyohera hari abamama cyangwa abantu bari mu ngo wumva ko umuvyeyi umugore w'umuntu agiye mu mabintu nk'ivyo umengo ni ibintu bibi kwa ariko twe tukaba dutabura ko sometimes kuryoherwa bikenerwa wo bahanura iki wo bumvisha iki mboye cambe je naco no bahanura umuntu wese bivana n'umuryango aba yarakuriyemo hari umuryango usanga wakuza abavyeyi babigutwaramo cange abavyeyi baryoherwa ana nk'abavyeyi ho usanga bari bavukiye ga mu muji usanga nabo nyene baryoherwa weekend tugende kuri piscine tugende turyohereza abana muri karaoke n'undi muryango ukubwira ati je sinzi no mukabari ingene hasa cange bazi yuko kwambara ipantaro ari icaha kwambara ikora ari icaha kwambara buchikopa ari icaha umva bivana na famille bakuriye nawe urambara buchikopa Jendo mustari yandi bikenewe kandi je razi yuko ntakunda guhena ntabyo narinze urabizi kuko duhuye kenshi nturambona we n'umusi numwe nambaye antwijipo uba wambaye ipantaro nta n'ijipo mfise je mu buzima nibikwemba ariko ntuvyambara ndavyambara beba hajya urasenga ndasenga ejo hari dimanche sengera muri Bomberge ko badida ugenda hano hari abantu benshi ntibamenye ko winjiye cyangwa utinjiye je natanga gusengera muri Bomberge kuva 2005 nkikira umwana muto bibi wanje ari wantwara 2005 waruvize umwaka umwe warambyaye rero finalement mbeje umwana wawe witwa gute Ngabo King Brighton Aveiro dos Santos Ngabo King Brighton Aveiro dos Santos Aveiro dos Santos ni umwana wa Cristiano Ronaldo ahubwo ni Cristiano Ronaldo Aveiro dos Santos nivyo kwe Ngabo King Brighton Aveiro dos Santos ko badida jina kama sita
n'umukinyi w'isinema agacaba n'umukinyi wa basket ari witwa King agacaba Brighton n'umuki n'umuacteur agacaba umukinyi w'umupira yahisemo byose ikizovamwe nico nyene ndabifurize ibibazo byose bihave musubize hamwe nta bibazo bihari nimba bidahari naho ni byiza kandi ko gukubita full stop abantu bariko barabavuga uko canke abantu bariko barabiyumvira uko ariko je ndizera ko mubanye neza for me nyene nagize insaka kugira ngo turonke amakuru n'abafana bavyumva ariko ndizera ko mubanye neza muri happy no gusaba ikiganiro wewe naciye kuri we kanambia ongea naye fresh yakikutsikia fresh ariko nyene ibikorwa vy'ihuriro TV turabinyotewe n'abafana barabinyotewe kugira ngo tubandanye tugwiza generation nyinshi kuko iyo televiziyo imwe cyangwa urubuga rumwe ruhari ruratuma hari abandi benshi bavuka tubitege ryari basi mu myaka ingahe cyangwa mu mezi angahe mugiye kugaruka kandi gukora kuri za nguvu zidasanzwe oya ni vuba cyane nta myaka cyane nta kigusura ikintu cyose gisaba uburyo dusaba na support y'abafana bacu batwizeye umaze gukundana na Ngabo wa Miss umunsi wa mbere wisanzura ukamugira ijambo amajambo y'urukundo nirihe jambo wamubwiye kugira ubwira umuhungu ndagukunda ibintu bica kure fuma wigira utuntu nyene twereka wigize udukino natwe wibuka ni kera cyane haize maruye n'igihe twakundanye haize imyaka 6 urumva ko ari kera cyane birashobora gushika indwi gahe utamugiye kumukunda kwera mu bana wa muronse kaka uzokora uzobona ivyo birashika bivanye no kwingene mu rugo biba bimeze umva bimeze nabi ibintu birahera bivanye nabo mwita Papa King bimeze neza umwita my husband honey aho kuri telefone yanditseho gute my husband nagira ni Papa King mumbwire basi kumukunda basi ndibaza biraza kumukunda ndazi kigana azokiraho ntashobora kugira mumbwiye kumukunda mu buryo burebure akuba biza arabizi bimumbwire mu buryo burebure ntabwo yakodoze akakomubanira abandi duhabararira tubivuze ucufuwe none nubu baratumubwira David abize umuhabara rero nabyo gusa ntibobura ega ni mwiza ni mwiza ahumva gucitsinga ko ari mwiza ni mwiza ariko nyere kazi batagenda hereno ararara hanze araye hanze baca gumayo atari mu byakazi none ega n'ubundi kurara hanze barakreya urana n'umugabo wakwima telefone ibyo avuga ngo simu ngo ya mwanaume ngo kama kituo cha polisi ubwo n'ububeshi nta mugabo agukunda yagukunze kubera yaguhisemwe muri benshi none nigikatokora ku bwawe je byo kuvuga ngo kudatora telefone y'umugabo ngo nivyo ngo biguha amahoro ivyo je ntabyo nigera nemera umugabo agukunda aragwa telefone muyisangira ni nimero mugakoresha imwe twarabavumbuye ariko none impanuro noha abagore n'abakobwa umugabo niyaguha iyo permission bizoba bikwiye ntuzoza urafata telefone yiwe nukuri umugabo ahereza telefone umugore wiwe uko ayishatse yubaho ariko uyo vraiment nukuri ntaciye umugabo apana umusheri umugabo je mbuze umugabo mu nzu umusheri none umusheri nawe nyene muvanye ari gaba yifite uduhungu twinshi ni oya je sinokukira telefone y'umusheri wanje so bihita mwashaka adashaka reka none ni kungu gusa umugabo vraiment yima telefone umugore none ayiguha ikoze iyo murabe neza oya kwima ni gute wiverify mwe namwe muraba yuwaye bacha kuraba abantu bavuga ukunda umuntu umuhera kwintu mutohozako hari umuntu bamwita sheri badakundana buyuwaye ivyo ni ibintu bisanzwe je ndabona nk'umugabo wanje example abakobwa basa abakobwa nka benshi n'abagore benshi abita shushu sheri ibintu nk'ivyo bamwe murabasana je byo ni ibintu bisanzwe nanje ndashaka kwita andi sheri uko bien ivyo ni ibintu bisanzwe ariko hari ibintu ushaka gusanga muri telefone ukabona yuko abantu baba bafitaniye relation kanaka erega natwe ndupfa kwishofa ku burofa none nzobona ati sheri tuze guhurira hahandi twigeze guhurira ibaze oya ucumubaza ngo ujya munsi warangyoye ibyo no byihanganira wewe ugasanga muri telefone y'umugabo wa abakobwa bamurungikiye amafoto bari gusa wewe byo byihanganira wowe ntiwe yarungikira umuntu kireta cyandika musi ati sorry nihenze aho niho no byemera kashandi sasa je ngoma ndabifuriza urugo rwiza ibibazo byose bivemo
byaraheze kandi ntibyigeze bihaba abafana bakumvise ntibyigeze bihaba kandi ndakubwire ntazibana zitakomana amahembe cyo mukimenye na nyoko wawe yakureze yakuvyaye ntihabuze amakosa wamubonye ko cange we yakubonye kugira anagushishure nabo muvukana murashwana umuntu remwa we mwese muse 32 ans mworeka gushwana gute ivyinyo 32 murahuye murahendahendanye murareshanya none mworeka gushwana gute abo rero baguma bantoza ko muravyi wanyu mwemwenye n'ubuzima bwanyu burabananiye murarusha Akubaruhukira kugi wawe. Murarusha mugabo muruhukira kugi wanje pole sana. Afu napenda kuenjoy bona ko anakusupport aringiye mwa muri kumwe. Ege twa turi ku urusaku. Enjoy tu fresh. Nabaye pole sana ko yema arusha. Gusaje juri namwiza umuntu kuguma. Areka bazi barakuvuga ariko birashika bakakuresha haje. Aho na bandi mubi batandraga. Ndakubwije kuri no warongora umugore batadraga zo bari mubi. Ariko bisaba umugore bakureheje ugacubwira ungatsi umutwe nitongoza kwe kugira yumve ko oya nturinda kumubwira kubera hari usanga ari n'umugenzi we yakudraze ahubwo byize uwo muhungu uramukura isano binashobotse ni kofu kari mutabira oyo kubisa umuntu aresha umugore w'umuntu vraiment basi nawe vraiment tutabeshanya bayubahuka ariko rero hariho uwubahuka kubera ko wamuhaye umwanya wo kubahuka ya byose birashika Imana ihezagira urugo rwanyu amen hari akazi tutavuze umva ogenda uvuze mbona naka dufate ko uno munsi wewe woba mu journalist byoshe ko kaba mu journalist ikiganiro ca mbere gikora na Jean ibibazo birombaza nibiye ibibazo biri bom icambere no kubaza nigiki ushaka gushikako nkandi mu buzima bwawe kera tukira abana twarurira mu bitsi twacha tuvuga ati nk'iki giti cyo hinduka ibibabi byo hinduka amahera je ndacafise bwa bwenge bw'ubwana jewe ndacafise bwa bwenge bw'ubwana kuko nasanze ari indoto nziza mu buzima ndashaka kugira ikizu canje mu Kigobe canke mu Kabondo canke ikiriri umuntu avyuwese umenye ubwenge bw'icana ariko ni indoto nimwe mu ndoto mfise ariko ndafise kandi indoto yo gutunga ari yori mu myaka 2 iri imbere amen ntirenge ndumva ko noryoherwa ariko irenze sinzoshavura sino kwidoga Imana byose no kubw'Imana hamica kabiri urakunda umwana w'umuntu nkuko wikunda oya nivyo fa binabaye mani ko bari nivyo fa bibaye n'umugore wanje nzotwara ava ke ndamutwara ikiganiro nzokimwumvisha nzobanza nikunde hama ndamukunde bugira birahazwi ariko muri Bibiliya siko byanditse gute byanditse ko utegerezwa gukunda mugenzi wawe nkuko we wikunda numvi sorry navyiteranije narinzi ngo ndamukunde we cyane kurusha jewe kumukunda ko nikunda deja rero abantu nkunda nkuko nikunda dufate nk'ubu andi afite imodoka zibiri aciye ambwira ati Jojo wereko mbona utesetse ugumuke nuko rukundo bavuze akira ndaguha imodoka imwe sawa ndakwe gitandukanira riri ukunze mugenza nkuko wikunda ukunda bose kuvuga vuze uko nofata imodoka yanje imwe ntahamagara abantu bose nkunda oya mbo birashaka gushika kuko we abantu bose nimuzinanye navuze abo tuzinanye bose ndabakunda noca ndabakunda uko nimba ari jana imodoka cyane ndayibaha muri jana nyene mukayisangira naho urumva no bangize rero kare ukura mugenzi wari bisigura ko ucumuhe imodoka imwe ufise zibiri mbo shaka umuyico ico abandi bantu ufise mama ubufise abana urumva ko hari abantu banza gushikirwa ariko iconzi jewe mu gusangira tuvunane kwanza inzara tuvunane inyota tuvunane uburuhe urushe mfise akamodoka mugenzo banagaheza gijwe n'Imana nkaguha lift duhuye canke mu rubanza nkayigutiza nibaza ko ari uko tudukwiye gukunda abagenzi bacu ukabavuna uburuhe ukabavuna inzara ukabavuna inyota yako jewe muri no mwanya abantu nkunda nkuko nikunda harimo mama wanje harimwo mvuze by'ukuri istru apana byo kwigirisha abantu nkunda nkuko nanje nikunda numva ko ibibazo byose bishobose twobisangira mama umwana wanje n'umusheri wanje kandi wavuze ko atawufise oya je ndafise mama ndabikora oya sinabugona kuko nikunda kabisa ivyo nawe arabizi umwana wanje mama ndafise n'umugenzi n'umusheri n'umugenzi umwe nkunda ca kandi umuhungu ndamukunda nkuko nikunda kandi n'umupapa ni sawa sasa jewe mfise umusheri namufise mvuga ivyo nshatse uwo mwanya ushaka kumenya ko mfise umusheri uranyagera ukambaza hari igihe tuvuga ko dufise abasheri sorry nyone wowe uri umusheri gute hari igihe tuvuga ko dufise abasheri kugira ngo tudashaka ingwiza murongo hari n'igihe tuvuga ko tutabafise bigashika tukabivuga tunamufise kugira tumenye ingene zo vyakira ariko jewe nta musheri mfise
Imana imuguhe nta musheri mfise kandi ndamushaka kandi mwiza ariko sishaka yose ni nkunda n'umukobwa mubi ndamavi umukobwa wese nize ndamukunda bari mwiza kunda umukobwa w'inzobe cyangwa yirabura nkunda umukobwa anyubaha aciye bugufi akunda n'Imana nta gufi basi ntushaka kuvuga buni iyo nyene anyubaha aciye bugufi wanje antahura akunda n'Imana. Okay umva nawe oronka ikimuga nta kibazo ikimuga mbanza kugikunda ni nkuko hariho mwiza ntokunda urabona rero andi Imana ikwingene yaturemye ibyo byose uvude ntishaka kubigwa byose ahubwo izoga umuntu akugerageza kugira ngo uce ubwenge oyo ungerageza jewe ntitubeshanye ntaho tuzoshika nashaka barigumirayo urinze ungerageza bizoba bipfuye ahubwo jewe nzi ko unyubaha bimpa karyo ko unyubaha ugacuca bugufi urashobora kubura n'imbore waje nkagukunda aca ndagukuramo kuburego ore uvuze neza ariko ubanze unyubahe uce bugufi ari umuntu aba aciye bugufi agasara aborewe mu buzima bwiwe naturellement akaba aciye bugufi uyo muntu mukuramo hariho nta ndaya zarongo nyinshi cyane isireye nyinshi zarongo kandi zironka abagabo bafise inoti kandi rimwe na rimwe hari ibintu abantu batamenya n'uburaya birafise ibindi bintu bifasha mu nzu hari abagabo kuko hari ingesa tojamwo bivanye yarabihaze kandi yarabonye ko atanyungu atakamaro kandi hariho n'abagabo bagera hariya yakurondeye akanakuriha nk'indaya bivaye n'ivy'umukora agasi bireke ubuzima tubana ikintu cyose kwisi kirafite ico kimaze mbo erega n'indaya hari ababikora andi atari kuvuga ngo nuko babikunda hari naho ubikora bikunda bose n'ubuzima ubikunda bikorera umuntu ni hamwe gusa abantu tudatahura mbe muba mwawe ko twahoze ikiganiro mu mvura muba mubibona reka basi dukize kamera yacu ejo ntituzobure ingene dukora kandi tugushimire cyane Jojo merci mwakoze kutwitaba muri beza ngabo wa misi niyabaheba jezo cenda badraga aguhevye gusa muzogira divorce dukunda tubana merci andi mwakoze asante sana STV merci remember to subscribe this is STV call me Andy the M's Mr Big Blend Every story matters.